niko wowe abantu ngo ugende babwira ngo je ngo mitu naje ngo abakinyi sindabagaburira urumva ntumbaze ngo bashe ngo utimenye ngo yizane agatumbura n'amazi ngo kubwaho ngo no kuruhurira ngo ngugakwa no guhwera sinzi iki nibiki yakuna déplacement umukinyi ngo nta déplacement ngumuha ngo nama image ngo wundi mukinyi ngo ataje ngo bayafata nabi ngo kugira ngo ntamenyekane kugira umuntu akamwirabuza Jerambis akandi bw'ivyo byose zari bisanzwe icyambaje nuko yavuze rumva mu bintu tugira ngo na prank ngo nta rukundo dufise hari umunsi umwe turiga dushwana ngo kurabona ngo tuguma ngo dushwanira ngo kuri terre urumva ngo tubonasha ngo yogira ngo Fanini tinakimana che barambeshe mama yao sindakwesha yakuputse ipete ngo ukata wihaririye ko ntagize mama yao ni kwimana umberambeshe sumukinyi wari wanyo imana yo mwicu sumukinyi wari wanyo yive je nano wenzi yo twinacyumvirize ndagusubiriremo kugira umwumvirize urumva uwagenda mu bakinyi bashasha hose bari uja kumvugira oya nukuriyo n'umuntu karatera urazi ko tubanye neza cyane Fani nukuri kwimana bariko barambeshe kubesha muri je ndabamenyereye abakinyi bose nzana umugenda mumvuga ibintu mumbesha gusa Fisimana Fisimuzigamye Adizosa nkikice n'urukundo Ndakometre Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha yaraciye inzira ubu ndishikira hola people vuga ndabikubira birarujise kuyamitse nk'agatama bikorage wabereye thank you bagiye kuvuga ko miliyoni 5 abagabo n'ukuntu biganza noze gutungana bibasi bapfa mu mpangende kwisororeramo umuzo muvugete kuramo muri yo ugende ujye ibyo ushaka amafaranga yakoresha ikatarira bero bese ngiye simbono wifisi nta ni bisuko ushira wowe uravuga ati umuriyoni tori ukoze icyo ushaka oje ugaze wabyimenyera hola people kwezi kwanyu abakenyezi turashoboye twikomeze mushoboyika byose be umukenyezi atawuhari nta muntu yovuka nitwe turema nitwe tuvyara ndabwiye nta muntu yovuka ahubwo umuntu yovuka gute umugore atawuhari abashinizi hari zibundikira abana nimbuto ubu na Beckham aracari arabyara ba Jackson bose barabyara none uwo izo mbuto ziwawe zovyara gute zitavanze n'iz'umugore nta mugore bavanga ni baravanga basi abantu bari muri Amerika ariko badukurika banzura mukana okay bizokoroha jambo sana wapenzi watazamaji thank you na uraberewe no kuba gatama Johnny bambwe ngo nzoze ndahera kuri Madame Kezimana ivuke nawe niwe hejeje baranzi okay Johnny Mamlao Fanny Lavine akamazina yanje abavye banyitse ni Uwimana Vaccine ariko nkabandi Madame w'umushinga ntahe Madame Kezimana mugabo junja ni jambo mugabo atari bwapwa niko guma wishira ko byinshi bataribwire okay intare batinya kubisanze je n'ukuri kwimana umugabo atarinda je ntiyari kuntwara vraiment ariko vraiment uragora nashushu burya atari umuntu w'umugabo yikomeje yahisemo kuvuga ati je mafu ntaco rero muze muraraba amazina mwiyita urere ni intare mwishamba wiyita intare we ntwari kuntwara wewe sawa hama none musi mbiyambiye ngo nawe uriyemera kwerenga ujya mugore ufisi je ndiyemera nyine ndeze twari mbundege je sino twari umugore w'imbundege nta mugore w'imbundege abaho abagore bose ni sawa bajya abagore
katubireke tubanze wipe vuga abagore batatu b'ibicucu nani cyamvuga abagabo batatu b'ibicucu umugabo wa mbere w'ikijuju nta mugabo w'ikijuju abaho ariko umugore yobaho w'ikijuju kubera ijambo ry'Imana niryo ribivuga ngo umugore w'ikigugu asambura urugo n'amaboko y'embari n'amaboko vice versa no ku muhungu nuko oya ijambo ry'Imana rivuga ngo umugabo rero ijambo ry'Imana naryo rivuga ati umugabo ntabyo umugabo ivuga rero ati abagabo ari incabwenge birinze rivuga umugore niko ari imaze kumana twaje guharira ndagukunda twaje guharira okay rero nkaba ndakuzanira agashurwe nkuko mubizi nkaba ndi best influencer best kuno kwezi kwanye mukonzi abo cunzani rya jaune gaje sigura jalousie nebo butari jalo mubiki none umuntu uri bagenge bambwiye ngo arinde ko nati anga baragira murebe ko baradodora ngo madamuraba hirya y'indi nabambwiye ngo ibyo muri prank n'ibyo cuzana ntavyo wavuze inyuma ya kamera wewe umbwiye ngo ngisene ngo twayikinye ngo madamufashe inyuma ya sene mugabe ndagimana beshe muntu givyo ingo mureke aza abanza ndamutse mureke ya beshe muntu mureke cy'umuntu ndishira umuntu gute bebingo turabe wabo reka tumusubizeyo kuntu bamufungiye umusane ngajewe se wiwe je ndumusane kumengara umuntu akadodo ni anavuye kwishuri okay nuko rero muri ko muratevye ikiganiro tiko tugitevya gute kandi niyo commentaire ndayibonye umuntu avyanditse ne munyarutse bana muvuga ivyabazanye twazanye na prank genda bukoye bukirika kutuye ibintu byo bisibirago era bebe haya come on ganiyo kamera Yummy, baba, yummy. Come on. Yummy. Arashi. Feria. Hey, come on. Yummy. Toca. None ubyo wa mungirira. Murishima. None wagiye. Wagiye. Dusubire mu basi. Haya uyu musore rero nkaso wawe je ntuntumbe. Bakwambitse white. Baisano. Okay. Murungikisha dukore. Okay, tuguma dukore prank. Dukore prank buka. Hola my people, nitwa Noraske ntara gatandatu. Sinabivuze uko ndi indi ntuze. Wise woman. Nitwa uri umugabo nawe ukiba wise man. Kumenga wise. Okay wise. Wise okay. Okay. Hola people, nitwa Noraske Kezimana Noraske ntara gatandatu solution man of God, new creation son of God, unstoppable miracle man ndi mazina menshi nkaba nitwa Papa Haya Peria Ataha. Imani ndatanga nayo irarenze. So twagomba kubabwira ko tubakunda, merci kubaravye amatsi yanje ku munsi wejo murabonye ko tugeze kuri episode ya 3. Yes. Yabonye nana ngo muramutse nana. Jikutanda mukije. Uwanze uko abonye kamera umenga waguye byagenze gute Kugenda. Kugenda. Njemu yacendako. Ugenda uje muhiru curako. Turaba imbere rero umva ugenda nk'umuntu w'umusampara. Imbere. Umva mbyara umwana ataraba imbere. Genda rero wambura uwo mpira na uniform. Mutware hayi. Genda unjere na nani. Niyo kupfa yemeye. Naho yo muhibi. Naho yo muhibi humbijana niyo kupfa yemeye. Wamuramukije mama. Yashitanyaka ngo yaguye gusa. Wandamukije je kwa Yesu ngo waguye gusa. Jane ahe muto. Wandamukije. Usigobesha. Wabonye ndamukije. Jensinzi. Navyo nabonye. Genda kwa Janete. Janete. Ivyamwa. Bye. Mare. Bye.
ambariye nkofero yari kubereye hari imbi mukunzi wanje ambariye nkofero yera yari kubereye ndakubariye kubera wazanye miliyoni 5 so turabakunda abakunzi ba Solution Cup ndazi ko muri benshi mudukurikirana ya mudusengera mudukunda yo nubundi vyari vy'uburofu turazi ko muri benshi mudusengera mudukunda so mugana tugomba dukorere prank tugomba turonka umushitsi itwa Yvette ndazi ko muri benshi mumukunda Yoranda Akamuna mwage murabona mu mafilme menshi mumukunde mu supporting ariko kandi yambwiye ko vuba ari mukora sinzi ko amafilme yiwe sinzigira byarahombye nambara ibiganiro sinzi binagomba gukora kuri channel yiwe mu mushe kugenda mukamukurikirana kuri channel yiwe yitwa Kanyana Yvette official kariko munze kugira mu murabe yararose na TikTok asigaye atamba indirimbo z'uburofa mushigikire hama twebwe comme dabe no musi ni prank ariko je tuzobandanya na mwami kazi taratwica je sinze ko ndagushaka kubugira prank event urane niyo twiko turakinana nsanga ndiko ntwenga ibiri seriye yes cyabwo bisa majambo umugore amajambo wa mbere event uwa kabiri konzo abo babiri worobura aho bashira uwa mbere n'uwa kabiri wa gatatu umugore wa gatatu w'amajambo je nta wundi mugore w'amajambo hari mu gisagara mama Sami mama Sami mama Sami wanaanza gukora ibiganiro gana ujya bari bahuye bafaturi so turabakunda cyane reka tube turaplasa kamera kugira ntitubarambire turingiye kwaza ariko ati ko ari prank y'ubwenge murabizi ko Jiyo nishike muri prank abatesi bwa bune nzanira yes je ndiko ndakora prank sizazindi z'abagore zije zibe n'ibintu by'amajipo ni prank y'ikigabo ko mwami kipantaro indi Yvette Fetiri garambara ipataro nta film aba yambaye kujya yambara n'ubuze kuza yambaye ipataro asanga wavyishe munene waramukije abakunzi ba Solution Cup batruafwa chayiruka sawa Yoranda karibu sava mazale ndashimira karibu yego kwatevye chavyamuye imvura yaguye niki yora byakwe uri muhira nuko urata ubwo mutangwe byo nibyo muri nyanka ngo twambaye ngo kwabyibushe watagwe kuteganya enda guhinguru mu mwami kazi washusha abantu nabo baguma bambwa ngo baragukunda umena ngo kugufuhira oya oya nufuhire kubera naho bankunda nibogeza hawe nuko ombe rero kubera iki oya nukuri wewe fani wewe twese baradukunda bazi ibintu barifise nukuri mani by'amazina utanguye umwese abari vise uruhande rw'undi uruhande rw'iyo bazi ko mwana ntangazo n'abandi tumva ngo ugasanga nk'ubu jinshi yenda kwanga ngo kubera abantu bariko baragukunda kandi umuntu agukunze we bitabuze yuko nanje unkunda ivyo birabajaru inzigo kandi inzigo nyinshi fani nituma umuntu aroga kwimana kute none ni sawa nukuri nibiki dore umegure muri tuzaje we ntugere kumahama ndashaka kubona muzi muri kumwe n'umugabo wawe ibintu bihinduka ku munsi ku munsi ni hayimsihi ego utahaheruka mengi igihe twaza muri tibunari ni arametse uko gute none umugabo abana bose baraho bameze neza gusa rero sindagutevye oya nunanetse burya niko ndihuta ndiko ndagenda ubwo mugenda heno murivire urumva rero ibintu nge nashaka kubaza yora ntumbe nuko mvuga ngo yora ivi ntumbeshe nshaka kubaza undahire kutambesha shafani niko kumana senda kubesha reka kwanza maremo magambo gawanda bishaka
ariko mwana yewe ego Asha. Bisa. Numva rero we Ivete nagomba ndamubaza bya bindi niyo mubazi bivuga ijwi kutambesha ni ukuri jeste ndakubesha ibyo bintu nibiki urumva nyine numva n'amajambo twumvise wewe ngo genda uravuga nyine je namubwiye umugore nti ntubigire birebire bazi ko abantu hirya usanga abantu bariko barabeshira umuntu vyazitse tubibwiriye bitabe gusa mana yanje rero urumva ariko ntivyaturyoheye kweri ntivyaturyoheye twabyumvisemo nyine kutaba serious kweri ntibiryoshe kweri je nabyumvise ukuntu menga umuntu nyine w'umuntu wamenga nta gahunda ufise uri umuntu akuze dukunda kandi twubaha twumva ugendera avuga ibintu bidatonze je nikanryoheye sinzi nk'uko ntibyanyoheye nanjye nico gituma nyine nshimye ndabimubaza fani ivyo bintu nuki gahe basha nukuri kw'Imana wowe yora iminsi waje muri tonaje wacu hariho umunsi wewe utafunguye oya niko wowe abantu ngo ugende babwira ngo je ngo muri tonaje ngo abakinyi ndabagaburira urumva ntumbaze ngo basha ngo utimenye ngo yizane agatumbura n'amazi ngo kubwaho ngo no kuruhurira urakora ngo ugakwa no guhwera sinzi ibiki n'ibiki yakuna déplacement umukinyi ngo nta déplacement ngumuha ngo n'amayimaje ngo wundi mukinyi ngo ataje ngo bayafata nabi ngo kugira ngo ntamenyekane kugira umuntu akamwirabuza je namvise akandi buye ivyo byose zari bisanzwe icyambaje nuko yavuze rumva mu bintu tugira ngo nama pranking ngo nta rukundo dufise hari umunsi rumwe turiga dushwana buri kurabona ngo tuguma ngo dushwanira ngo kuri terre urumva ngo tubonasha ngo yogira ngo fani n'izina ry'Imana je barambeshe nene wowe bakubeshera kubera iki ko kubera basi bivuga handi hantu kubera kwivuga mu bakinyi bari kwa Sabasi muri timo kwa Sabasi bose je nabajye bahungu bose bakamera bajye bose bafata amandi barambira cyane fani n'ukuri je ndakubwire mu buzima ukugene je meze je ukugene meze n'ukuri je ibyo bintu ntabyonze ibintu by'ugende ndavuga gusoriri ntabyonze kandi noneho nk'ivyo byo none mwebwe byageze gute ngo muhite munavyemera kandi mwumva ko atari ibyo none imisi naje ngaha muri tokunaje uko twafunguye murakoze nta munsi twiriwe nzara uko dutaha murakoze jirazi ko dutana konsanga kandi murazi ko dutaha neza nukuza murandihira none gasha ivyo bintu umva je no bikura hehe nkabivana he ngaca kubivuga gute kandi je ikindi no kubwira hariya ndi gukina hariho hose jewe nta mukinyi tuganira ibintu vya prive y'umuntu je natwe rero nivyo vyatubabaje gute ucuza kuvuga ibintu vyo kutubeshera nyine oya ahubwo namwe nyene nanje ngira ndabazire ico ndiko ndabona coco siko umunwa urawushira imbere urashirwe imbere kuko je sinumva kungena ibi bintu wacu bifata nk'ukuri kandi uzi ko atari ukuri ubizi ko atari ukuri nomenya gute ko atari ukuri wave uwo muntu je yarabinyibwirira neza na neza kandi n'uwo bari bakameramane barabimubwiye wowe umva twacha tuvuga ngo sivyo gute basi umuntu muhamagaye yo bisubira mu kafana nukuri kw'Imana sivyo n'izina ry'Imana mu nyumve n'ukuri sivyo je narabibona vraiment ko Ivete abisumunwa nta banga umuntu yo mubiza naho basi iyo bavuga ibirivyo basi umuyobo wavuga ibirivyo Jeffani nukuri ibi bintu bibaye ubwa mbere kandi je sinze muri tunaje ngahe wanyu nyene kwa beri naragiye kwa Sabasi namayo mu hariya kwa Nuze kwa Joshua namayo kwa Med sinalibwige nta n'umunsi bugitawa basi rero jewe nalibwumva umuntu avuga ngo Ivete ngo yavuze no mu buzima busanzwe jewe nta muntu
arigera aza kuvuga ati Ese Ive muri nankana ngo mera None ibintu Ive. uvuze nta muntu no kwishuri sawa none Ive sawa emera oya no Ive none basi sawa ntaco aho handi urumva ko udahora bavuga nitwe kubeka ari twe wahisemo kuja kuvuga oya vani no kuri kwimana warabivuze navyo navuze ivyo warabivuze Neba shino mumbishe amahoji kumbisha amahoro bariko arabihaye uriko ibaza ngo nivyo ngo umuntu ariko arifondera Marawiza. Mugenda umukinya kwa Sabasi. Hewe twari kumwe na Ivete kwa Sabasi. Hewe. Yakupfuza ivyo bintu. Yakupfuza ivyo bintu. Nukuri je numiwe. Ngabakinyi baraza gukina ngo bitekereye ibitumbura n'amazi ntiwigera ngo bagaburira ngo wewe ngo umujye umutima umugabo wawe ngo wabona ku mafoto wogira ngo wanye neza wogira ngo aha mu Burundi ngo nta n'umwe nta mugore afise umugabo babanye neza nkamwe naho ku mutima yaratsikiye kuguma umujye umutima umugabo wawe ntavuga ngo wumve hewe mama rawe nuko sindakubesha sinona bivuga ndabimare ntunzi naje sindakubuza gusa no kuri sino bivuga ndabimare ngo nta n'agakinga woba oya penge zacho kuvuga byinshi mama rawe sindakubesha yakupfutse ipete ngo ukaca wihaririye ko ntabyuze mama nawe ni kwimana umberameshe si umukinnyi wari wanyoye imana yo mwicu si umukinnyi wari wanyoye Ive je nta n'uwenzi yajwe nacyumvirize ndagusubiriremo kubwira umwumvirize benshi sinobimenye urumva uwagiye no mu bakinnyi bashasha hose bari uja kumvugira oya n'ukuri yo n'umuneka aratera urazi ko tubanye neza fani n'ukuri kw'imana bariko barambeshe kubesha muri je ndabamenyereye abakinnyi bose nzana umugenda mumvuga ibintu mumbesha gusa bene hagenda urahamagara oya sheri wife ingo n'ukuri kw'imana barambeshe hano ndiko ushaka umusaruro oya n'ukuri urazi umuntu aza bakaca bakuvuga ibintu gusa bakubeshera nkaho umenga sinzi oya igihe we gusaba jico cyane aba narabakoreye n'iki wewe wari gusaba guseka igongwe gusa ntuzosubire kugira uragira basha n'ukuri mu mbabari ariko n'ukuri mu byo sinzi kungene no bibumvisha n'ukuri kw'imana arambeshyira cyane basifanye umunsi muzo wamuhamagara siko yicare ngaha je abivuge turi kumwe namwishyura ubeshuze ikinyoma n'ukuri kw'imana basha barambeshyera Cyakwe yego n'ukuri je sinokuhaka kubavuga uko mubanye je nzi ko mubanye neza iminsi maze kubabona nta munsi muratera n'igitsure mbona ko kwizezwa n'iki uko atavyo wavuze ko byitezwa n'iki kutari kurabesha uzomuhamagare basuye mu muntu uzomuhamagara n'abantu tutazi nani oya nawe ko tukamuhamagara nimba yego kwatavyo wavuze ko ego n'ukuri ego washaka mu telefone ego je naho ndariko ndihuta ndemereye programme nime ndayisiba mugabo mumuzane ikinyumba gikubitirwe ngaho je abivuge numva vy'ukuri numva naho noba nabivugiye mana cyane beni kwange ariko kumva fani neza rero nohora numva ko usara Chegava. Mane. gusa rero imbere y'ibyo umuntu kweri ukaba nyine uraturura Kwanza naturura mu buzima busanzwe urabibona wacece bijya n'ijyambere niwe n'umuhungu ko ari bunene wewe yereka arabivuga bikicu ntikimva ko ari bunene Wa mukozi wawe. mwabonye imeze kuko ndatekereza
ngiri ya kamera wale munsi ya kajya kabaye munukore Nagero kora kuri birafata nini wabibonye ndiko ndizuma oya rega narago iko yafata ibe ndashaka ko ndebera mwayipanga panga musi y'intebe musi y'iki ariko ibyo bintu biki yuko uza gukoma induru yuko bwa busanzwe uvuga nari kuza kuvuga ko muratekereza ive mu buzima busanzwe sha fani nukuri jine nzi uko kazega mu buzima nari babaye uko ko je hamudu turigira tuganira naoje mana yaje nukuri nakagote koko narakoze umuti ibe baramaze kukubeshera ntamuna kubeshera ikiye jewe eka nta muntu arambesera ikintu cy'akacamuto none ubu wari wiyumvise gute nari numva nyine umutima ungana nk'uko numva ubwoba ibi bintu umunwa urusaku rwogo nta munsi wari mweje ndarenguka mu rusaku nta nari ko ive abantu bavuga amajambo menshi ko abandi bantu baba bibaza ngo nabanyarusaku ngo nabanyarusaku kubera iki je sinda narukunda okay ramutara abakunzi ba Yolande ndabaramukiriza hariya nyene ndababona ubu baramukiriza hariya nyene muganizere ko batambonye kubera ko batakubonye babonye ngene uri umunyarusaku bakubonye basha nizere ko mutambonye basi bakubonye abafanura umwana mu binuko no bakuvuga ndakubonye barabavuga ngo wiki bivuke kutegana kabisa namwe mwofatwa namwe mwofatwa amahoro neza muraho mumeze neza ndabaramukije amahoro y'Imana muhawe umugisha n'uhoraho yaremye ijuru neza amen hama rero jendi ngaha muri Solution Cup urama ubu abanyamijwi baduze karibu muri Solution Cup urabona ko urudakweze muganda hatswe yako kamama we reka iyo wari gusanga ari umuntu bya vrai hagati y'umugabo n'umugore bagushize hagati twakuniga barakwica y'Imana bakumara gute none ndahakize meze fresh shero warakomeye yo sharaho no kuri imbere ubuhoko mu umusore gose ndabagumura bati Imana yarantaye umwe kwema to umusore ni kwanje ndaje hano hiherereye nkabwira Imana ati abatarubaka mwihangane Imana irababika biri ku mashiga kandi izobahe neza izobaha neza nabo bitameze neza nabo bihangane izovyorosha n'ukuri mwongere gukundana nka ca gihe mwari mukire cyane burya hagati iyo umugore n'umugabo niki muzani iyo umugore n'umugabo bitameze neza ninde bakwiye gutangura uyundi umugore niwe bakwiye gutangura umugabo gute kubera niwe nyene erega ni kumana yabishatse twe turi hasi nani yabo none bitameze neza wowe gusa ni turi hasi y'abana oya cyo tuba wavuze ati je umugabo wanje sindamusiga mbese apfumame babana muri mwami kaza ariko batuvuga muri mwami kaza none ndebera umwami kazi resasa imesere kizima twenga nuko nyene ndavuje ko ndabira mwami kazi none namwe ndababaze mungire inama kandi ndaziraba kuri commentaire mbo je subira kuraba abana si kumugabo cyane ngumane n'umugabo muzovyara abana mabukwa barabe tuzovyarira ngaha bujumbu nkore gute inama reka bakugira inama twumvirize burya abagabo bagenda gupagasa ntibasubire aho bavuye wapi ni bibi kandi umunsi umwe bazobasanga ino ushaka kuba umutaxifere bazohabatse ubwo bugore abari mu mejante kwe bewumiwe nawe amajambo yaguheraye kandi umufana wiwe ngandi ko ndaryoheye nanjye
Ivete ndabona ari ibyo mvuga rero nkaguma nitwe ibyo warabizi ko ndumufana wawe oya Same. gusa rero naje mje nabanje ko umufana wawe ego we kubera je natanguye gukina ari wowe watanguye kumbona wowe ahantu rero natanguye Ivete kiguma gitwenga natanguye kukuraba ngo numva iranyishe natweze nkuko ngene ntiwende umunsi mwari kumwe na Kamikazi Esabas wewe ukaguma nyene uko kagose ngo bagushorere ugakomeza ngo bagushore bagaca bashorera kandi bagashorera paka mu telefone hama rero akagusuka umubwira ko agomba aje kumuraba ijungu ahubwo nje nako ndamusuka wewe ukamusuka ugacubishira mu nziko abakobwa niko tumeze namburi kuraraba abariko barabajya seri y'amaso yanje barabibona nawe yuko umugenzi wanje abanyangombe ndongogo yaciye aja kuryamana n'umushiri wanje kugira mpebe cawumva jari mu bakobwa muyikure mwe mwitevya mugiriye jari umugenzi wawe nukuri buriko uribuza kubanda turi mu kwezi kw'abakenyezi kw'abakobwa ibintu by'amajaruzi tubireke dushigikirane dufukane dukundane dutezanye imbere dukora ivyunguka ivy'iminwa nta muntu yavuze ngo mu mabifu twarahavuye muracaraho have namwe hagombe hashiga turabakwepe Niturabakwe we vuga ngo mabivu twarahavuye muracaraho Komeza mutu mwanya twede turi mu byunguka ahubwo tuzonabica nta miziki ngo tuzonabica cyane turabakweba tubika amafaranga tubika amafaranga ntitubika inzigo ntitubika ibintu genre ngo tubika amafaranga ntitubika inzigo ngo twirukana ubuzima ntitwirukana abantu iyo ndimo ndaza kwiyumva imbwira ameze neza bari barafise utujambo turimo utujambo umuntu yozara narashaje sinkimenya indirimbo bazi nkiri kera ukuntu nari nzi indirimbo nyinshi ndajizi n'ubundi kuri hoto yaye tubwira indirimbo mu mabivu none sinze ndayikubarira ibe urabaza ko gushavura umunsi umwe nyene biri seriye nyene murashavura oya gusa je nshavuye ndarira ibica bihera ego birangirana nayo marira ishavuye bari marira kandi nashaka haba umuntu anyumviriza anyumvirize anampoze basi umugabo wawe arakunda kumvirizanya oya nama yafise ukebuke nama yo kumvirizanya ishavuye bari marira nk'amasanga cyangwa imisi ngaha nje ntashaka umuntu azana ibintu byo kurirarira oya ajavuga ati kururo ifate nk'umuntu w'umugabo nk'umuntu w'umushingana kandi umuntu w'ikomeze mujyane oya kubisanzwe erega umugore kurira kugaragaza nyene feelings ziwe n'ibyo biramufasha rero bizi yego cyane aribyo byo kuvuga ngo dufate nk'abagabo mu biki umugabo ngo uvuge ijambo ngo utari kuna mosozi n'ibiseru ngo utari kuragira neza ushavuye urarira nyene bigoye kubera ushavuye nyene urumva biri n'ibintu byikora usanga barize yego uheruka kurira ryari bya nyabyo atari mu byo mufiri heruka kurira utararoka umugabo ni kuri simeruka kurira friend utararoka umugabo nyine warira sinda nabikunda ntukunda kurira Oga nawe je kugira ndire umenye ko mba nababaye byakweli mba numva umutima none ndi wo manyuka uheruka kurira uri kusenga Imana yisaba umugabo Imana yarakoze irandinze ibyo bintu ubu ndasenze bujya wo murongo sinzi sinibaza je nayo namubuze nabyo nomwe umaze kurenza 18 utaramubona 18 oya 18 mu 18 se badusaba 18 urumwa 18 urumwa badusaba ni ukuvuga rero imaze kurenga kwiyo
burya urumva nyene ubutanguye kuja mu murongo utanguye mwinjira muri rotari rero ushaka ukaba ufise 18 n'ukuri mukunzi mwiza turagukunda Marina ja ku mavi cyarabana senga harageze mugabo 18 n'umwana harageze ko basenga ba urashaka gusenga nyene usengera nyene umugabo uti nkeneye Imana uzompa umugabo wameze uku nanje uzongira umugore ameze uku nuku ako ntibaragira kugira mariage Yesuwe none gashabo utangura gusenga handi bavuga ngo umugabo wanje ni Yesu yo none ive wona none uko abana bo ba 18 usanga ari abana batoye n'abana bato urumva je mwenda garaho bana ni bato cyane yo narinzi ngo jiho nkara cya muranda murankavuga ati nagiye kumena ngana nara cya mfise umwana ndabira abubu bakura n'ingoga twarajanye irya ariko hari ibintu tweko turarondera nyene vyiwe hama akaca aguma ambwira ngo none mama ngo mvuge gute nkaca nibuka jewe iyo myaka nabo umwana ndamutwara kuri vaccine nawe none uko baza kuvuga gute ngo tugire gute kiniki kandi je byose iyo myaka umva abana bobo nyine imyaka nayo bamyinshi menga baba bakira abana sinzi yego sinzi ya nuko rero be muganize Ivete na icambere Ivete warose umugabo uvuze ngo warose umugabo ufite imyaka 30 oya iyo ntiyari bwashike yari hafi aho niyo zamvira ni hafi ya ngoma mumenye imyaka yiwe murabamesha ngoma mumenye uko nyine yatana cyo gutana imyaka yanje yoba yangana yoba yasumba gato nk'ikarato y'ifana wari ufite 25 ni muri ibyo ibintu nk'ibyo konka rero ku myaka yawe ngo yivuga ko wewe none uzogira anniversary kare uzogira anniversary kare anniversaire urubanza rwa anniversaire sindarupanga oya buri mutari tuzokugirira surprise ntabonye twagiriye Constance oya jamura reka je muri amakafana ninwe none ryari iyo gato sange mwayisitandirire mugabo ivyo bintu by'amafu nibyo bintu amazi mubire none tuzoguhajyana tena kutero 28 ut muri ut 28 ute mwana dusewa 28 ute nana 13 ariko kandi je twavukiye harimo n'umugabo ukwezi ni kumwe bona murafise ibintu bibi ari special abagabo barataka niko kwiyemera mwavugiye rimwe ku bagabo hari nk'umugore mushobora kwicarana urabona yaranakubiswe mbwa akakubwira kuko ati keza vrema naho nene ivyo mwagiriye rimwe ibintu bitagenze neza ifo kuguma umwema nivyo kamwemanga pana bya bindi ngo ndubatse nyene ngo byaraho ngo menga byiki gihe ngo bukebuke iyo ni biracintege n'abari inyuma cyane biracintege biracintege kandi cyane no muntu mujane cyane umungo wasigaye agorana yakuze hewe byatebile nguma ndamubwira dukurikije ko yasirana ndiko ndasaza shayive nyarutsi ariko arasaza yo ikarato zifana zibiri wansubiza imyaka 15 ngo Bibiliya yavuze gute Bibiliya ivuga iti ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe siko hanyuma uwo muntu yita ibiremwa amazina nk'ibimbwa akagomba kaba akagomba iko umugore hari urumva ibyo birangiye ati wa muntu mbona adakwiye kuba ari wenyine iyo ni indi nama yego ibaye ati imuteza itiro ikuramo urubavu urwo rubavu ikorera ko umugore acaraza ariwe Eva adamu mukunda ijisho ati
mu ndimi zitamenyekana abazishyize ngaho noneho acavuga uwo ari we batiyora no mu mubari tu n'umugore wawe n'umugore n'akagufa ko mu magufa yanjye sawa n'akara ko mu niki n'urwara rwo mu nzara zanje jewe rero ntohoreza impamvu ariko ndamusubiza gute uba yo kuruta gute we ntundutawe sheri wewe unsubiza 15 ariko ijya 15 yawe n'ubusa ijya ntakimazi ndiko ndabiravuga umbegora mu ruta cyane akora akazi nk'abo umenga karegera haruguru ya tumerenderera sore hejuru ya wena muto wari muto wacha kumwanje umutima namusonga none ubuto bisigura yuko utabukuza akuze yarunye chemba nafise n'ubwa ewe mbera tudushigikirane ya nuko rero ya ivete twebwe turagukunda muri Truafa nami ndabwira Sabasi ko ndi mu gutwara muri Truafa wigumire muri Truafa burundu oya nibyo ukunda reka ntambikize tambakizo urabishobora urabe ntufuniki ive wewe ntacyo nzikoza hanyuma mukiri oya mubaze na kimwe ndamubaza ibintu bitari ntakabaye ntakabaye sawa bari makadai tabikata ayeko sawa rero ko kandi ibindi bintu witetse ko baba we twetwe tuvuze ngo ntakabaye oya gusa je ibete ndamwemera prem murakoze n'ukuri na je ndafisa agafoto mava ndakurungikira wikoreye igiseke naka kurungikira oya nturakama wambaye nje kuba keza zikene zobaye nka jene hewe numvise umurongozi wacu ti allo sa muri he turi gata muze tukeze ko tugomba kugenda gukweza uyu murongozi wa GN umubare arungika amadolari ego prem yuko murongozi ese mwabanje kurindira reka duga ari gubujyako ntacyo tuzokwibikira murongozi ndatse kuri kwa dukurikirana ni hose inzira utaturabye oya nuko rafite umutima mwiza zoba araje waramaze kumva ubu narabonye ahantu baravunjishiriza umurongozi wa GN kwibe nziza bazoba tuzoca kutwereka umurongozi wa GN aturungikira idolari azobaha muri sha idolari prem turakeneye idolari prem turarikeneye naryo rirabwira ababuhungu we inoti mwaza baguhiga mugikiri yewe kara kanoti kangana inca muga amafaranga ndatahanye allo sha bene byo mvukanye n'abantu n'abaguri imiruturutu uvuga hehe kiretse je gusa ndi wasibi bagiye kungurira Rolex mayina nawe yararose miliyoni 5 ntiyaguha kwa Damian she wo mukamukantuze mu mwami kazi wow ndi no mukamuni wow mu mwami kazi wow ndi ninde agira amavoka Varisito umwana arangura ibiti by'amavoka Varisito ariyo je ipete biriseriye ibujumbura yatanguye arangura amavoka none yuvi na Jenos biraye gukora yiye aya ntugete nafa none baradandaje amavoka mu buzima busanzwe naradandaje amavoka uno mukenyezi yikomeje nani ntufye wadandaje naho atangejeje kure ngo mukantaco wararonka igihumbi mu mufuko wararonka igihumbi kimwe iwe ivoka mu gisagara ntuze zirazira ni imari nubona gafana ego prem ubugeranije no ruguru ino zirazimvye gose zirazimvye gose wazikora ruguru iwanyu ingozi kwa Paris mu Kayanza Ingozi Matana Igitega wakoresha ubutayi wangahe ico genda koresha wadesa 100000 ciao desa nivyo akunda harimo kugenda kuzitorera amadeplacement warukiri inkumi ako nubundi n'ubunyi desa ntoburi uca umuntu yakoze wamuhungu reka vyari vyangoye wewe kuva ruguru uje ku mugabino nta nzira nimuzi n'ikaburimbi ntijabo kurazi ngaho kuri gadi none ko banjabutse ubu none urijabutse ego kweri none ibe waje bujumbura ryari ubu ndijabutse no muri ville ndahabona none umaze imyaka ingahe bujumbura imyaka naje 2020 maze imyaka 4 ubundi ndo wari kweza ku ishuri ndabona ne wari kweza ku ishuri nisere bwaheze
mbega Muri kaminuza wowe warizi no cyangwa wayize hariya nayizi Ngozi ikana ni Ivete yarize na kaminuza na mufini yize iki mbere sante bibiri muganga umuganga ego ndi muganga w'isuku niko batwita sante bibiri sante biblike ni ibi sante bibiri harimo cyane ibintu vya vaccine ibintu vya prevention ibintu vya administration nyene byo muri sante none kubera kutagenda gukora ibyo wigiye ndaronka akazi ariko ikinira filime ko ndikira filime mugara rero cha kandi hano kujya gusanga nyene uraruze akazi ndafise vyangombwa arafise vyangombwa ijya diplome iyo mu maso yanje n'abavye ngo barayitwaye oya yarayifise warazi igitabo naragisoma waragisomye mu gifrasha cici mbira babwira gute bapresenta gute mu gutanga kare hewe nuko nyene rero abafise aho umurondera Ivete akazi nyene uragashaka mundodore agashaka nyene ndagashaka muganda gafatanya na film niko badakora amasaha yose twebwe ntiturara amazamu oya kandi munakora n'imisi yose muragira amarecuperation oya sha ni imisi yose kiretse nyene ufise konji nuko rero abaganga ryari iteka ariko rero nakweze uze umweze shusho mweze kumubeshera ngo yagize ikimweze bamuzanira Nyambika. amafaranga bakuzanira sana zingahe 3 ko ari ziki oya nacu mbazizanire rimwe gusa urazimara mweze burya ariko je ndakubaze siko oya namwebwe ndaze muri ko muravuga ngo fana 3 zose na 5 mbere nozimara uzimara Ivete ndazimaranye imifana zingahe wewe nkira ko ntari ko ndihuta nato ndamenye izo mara kubera bivana n'umwanya imifana zingahe nyimba ndiko ndihuta imwe none je ngana gute c'est vrai aho rero murafise utundi tuntu umuntu atari fana iyo fana yindi bagufata waradufisa n'umurututu ari mu murututu urari ibintu byaje ngo muvinyo urumva ifana isigaye ari imwe ubu n'abakizwa hari mugabo umuvinyo ryacupa icupa ry'umuvinyo bakarishira ko hari imivinyo itambiye none riryo inyoye abiri ayatambiye yose ntacu inyoye abiri agagafanta n'agafanta kajya n'agasipa sagasipa none agasipa n'agaki agasipa nyene Ivete rero abise utujambo avuga ngo agasipa mbe ubivuze ngo ni mbapi mwagasipa nangomuzi ni mpapi impapi kuba ari uko akaramata ni impapuro ni turi kumwe fata na rumwe sawa ubu nawe baravuze ngo ndagaki kajya gacupa agasipa agasipa ne nagaki agasipa hamwe ariko we niwanyoye ubusyana ubusyana nese ubusyana ni impeke impeke ndayiravye mwana camene ku mutwe washe baba n'ababosi ntiyari kuri impeke oya ese uvuga uko hari abantu benshi impeke iramenana umutwe impeke ndayiravye bose batwebwesha no biguhora kandi nawe atari wabigize wisanze wavukiye mu teremu babusanzwe uri mu giti hejuru ubu batwatugohoye ubusa no biguhora n'ukuri aribyo wisanze waje kwira iwacu umuryango wacu ntibari bakijure rwose ntibanyemera no gukora ku itaje icyo bita umutahinyoni niho byaviriye sinwe inzoga gushika no munsi mugabe nabo bantu fani bavuga yuko ari mpaka bagende kumviriza kwaje kwa pra ubu ndiko ndumvira ubu no kumviriza nkanoka ye waracerewe ntiwirigwe urumviriza ntabiri yo shakwa nta wowe mwa Ivete Ivete tuzomuhamagara dushingira intahiri iseriye rero man nahoranwa n'ukuri hajya Yesu amara inyota nibyo ingwere je ambye ko ari byinshi bingahe birenga kimwe kandi ntuzi amazi biharure amaze kubwira ko kirenga kimwe byari byinshi byari bibiri n'ibindi none ni byinshi byamaze kuba pilier oya vraiment sinoreka gushingira intaho umwami Yesu yavuze ngo uzoreka ko yimushingira ngo nawe azotinya imbere ya data cyo gituma mvuze ni mana naranwa gusa narahebye n'umuhungu wa nyuma ngo bahebanye bose baborewe inde Bikira Mariya mwera kandi Ivete atamu ex office Ivete ntamu ex office ivyo urafise mu ex
Ibyo byabaye gise ntabyo ndatahura neza. Sinzi ko abahungu bamwe arakundanye bakaguheba cyangwa ukabaheba. Abakwebye cyangwa bakaguheba. Abo wahevye nabo waheba. Abo muba mwaraheba. Yewe kamukama we. Yoba harura. Hari ibintu biragoye buke. Atari no je mbona abantu bose bafata bakabigira ibintu bitoye ibintu byo kuvuga ngo ndagukunda. Barigize noneho umenga ni bonjour. Burya hariya anyico kintu cyari ko kubwira umuntu. Ego vraiment oya nukuri ibyo basi nyene byumva kuba utabaye ubyumva. Byari bigoye kugira witora ubwira umuntu ngo ndagukunda. Umenye ko waratariye wararangeye ubugenzi mwaratanguye kuba abagenzi. Oya hari muri abanyeshuri by'abana mu Amore scolaire si bigesa iby'abahetse. Sinazi kari relation. Muyo kwita umu ex umuntu mwakundanye kujuru. Ika bijyana bakorege. Bajyana abantu. Bana bamugo murasangira inzara. Inzara. Umuntu musangira inzara. Abantu mukundana muri kujuru. Umuntu mwasangira. None hari ikintu bamufise muri abanyeshuri. Uwo rema mukundana birise. Ex ni wawundi mwapanze mariage. Bigapfa. Niko je nibazana yego nivyo kandi. Cyangwa mwavyaranye. Yego. Ni wara murabihinduye. Sawa katwisezerera abantu rero tuzogaruka. None namwe muzotubarira namwe bwe muduha umuco. Bayi rero mwakoze. Kamera yanje irashushe. Iveka tuzawudushingira intahe itomoye neza. Yego. Bye bye.